Fabrice Nzeyimana na Maya Nzeyimana twari turi muri concert ya Mpamavuta yateguwe na James na Daniela. Ntivyari biryoshye, wabonye meze gute? Byari biryoshye cyane, nahezagiwe mu buryo ntashobora gusobanura. Yego, concert rero yari imeze neza nkuko twari tubivuze, twari mu batumire. Ibintu byari bimeze neza, tubibutsa ko novuga ko ari na concert yabo ya mbere. Kubona rero ibereye muri Kigali Arena, ahantu nibaza ko n'abaririmbyi bakomeye benshi bashobora gutinya, ni ibintu vyerekana ko by'ukuri aba bantu bizeye Imana bakarindira ici bakorera ku buzima bwabo, kandi twabibonye yabakoreye ibintu byinshi vyiza, byari bimeze neza. Bari batumye n'abandi baririmbyi bandi, rero twifatanije nabo kunezerwa, twungutse novuga abandi bahizi bo kwizera mu bijanye n'uyu muziki wa gospel hano muri kano karere. Akajambo numva nshaka kubwira abaririmbyi bagenzi banje b'abarundi ni ukutagira ubwoba, ni ukudatinya, hanyuma ivyo bashaka, indoto bafise bakazikurikirana. Nimba wumva ushaka gukora concert ukayikora kuri plage, nimba ushaka kuyikora muri Odeon, nimba ushaka kuyikora i Makamba, nimba ushaka kuyikorera kuri stade, indoto yawe uyikurikiye ukizera ukabishiramwo n'inguvu, umwete, ubwira, ukabishiramwo n'akazi, ivyo bintu birashoboka. Ndarota kubona abarundi cyane abaririmba gospel, abarimba gospel aho bari hose mu ntara zose z'u Burundi bahaguruka bagakora ico Imana yabahamagariye gukora. Nanje ndavyibuka kuva kera tugitangura, byasa n'ubusazi, byasa nkaho menga ntibishoboka, ariko ivyo twashoboye kugerako twabigeze ko kubera kwizera no gutinyuka tugakora ibintu Imana idusaba gukora. Rero nico numva novuga abarimvyi ba gospel aho bari hose bahaguruke, bakora amaboko mu mpuzu, bakore. Imana irashoboye gukora byinshi vyiza kandi biri imbere.